Nyuma y'umunsi umwe habaye impanuka idasanzwe hitanye ubuzima bw'abantu 10 harimo n'umuyobozi wa Wagner n'abandi basanzwe bakorana Prighozin kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2023 myandagaro uyu mwaka kuri uyu wa kane. Nyuma y'umunsi umwe perezida w'igihugu cy'u Burusiya Vladimirovich Putin yashikirije ijambo ahoza imiryango yabuze yongera yerekana intege nke za Prighozin ndetse n'ivyiza vyiwe. Muri ino kiganiro rero tugiye kurabira hamwe iri jambo yashikirije ubwo yarari kumwe na guverneur w'intara ya Donetsk n'intara yiyonkoye kuri Ukraine kuri ubu ishaka kwiyomeka ku gihugu cy'u Burusiya ariwe Denis Pushrin. Aha hari ku kirimba Kremere ni i Moscow. Muri kino kiganiro kandi turarabira hamwe bamwe mu bahitanwe n'iyi mpanuka yo kuri uyu wa gatatu, turabe ivyo bari bajejwe muri Wagner Group, aho bisa nuko Wagner Group yacitse amaboko. Subscribe kuri channel YouTube yacu nimba utarabikora kugira ngo amakuru atandukanye uze urayaronkera ku gihe. Ari i Kremlin, bwana Putin yabanje guhoza imiryango yabuze, ariko yongera ashimangira yuko Prighozin yari asanzwe ari umucuruzi mwiza. Bwana Vladimirovich Putin yagize ati, bwa mbere banje guhoza imiryango yabuze, uru n'urupfu rubabaje cyane. Yongeye asimbiza ku butware bwa Prighozin, ariko kandi yerekana intege nke ziwe agira ati, nzi Prighozin kuva kera cyane, kuva mu myaka ya za 90. Yari umuntu adasanzwe, yari umuntu asanzwe akora utunyanga, akarangwa n'amakosa menshi cyane, aho byari bigoye kuvuga kazoza k'ubuzima bwiwe. Gusa ikiriho nuko yamenya ingene ayasohokamo kandi akayasohokamo neza. Yari umuntu afise impano idasanzwe yakoreye imbere mu gihugu ndetse no hanze, cyane cyane muri Afrika, aho yarajanwe n'ubucuruzi bw'igitoro, amabuye y'agaciro ndetse na gaz. Nukuri yari umuntu adasanzwe. Bwana Putin yongeye kandi ashimangira yuko kuba muri no mpanuka y'indege yahitanye abagwanyi ba Wagner mu gihe batereye biboneka mu kugwanya abanazi ari ibintu bibabaje cyane, aho yagize ati, vyongeye nimba koko abakozi ba Wagner bari mu iyo ndege kandi amakuru maze kuronka arabigaragaza ko barimwo, nagire mvuge ko aba bagwanyi bacu baterereye bikomeye mu guhangana n'ubutegetsi bw'abanazi bashasha muri Ukraine. Turabizi kandi ntitwiteze kuzovyibagira. Bwana Putin yarangije yizeza ko amatohoza asesuye kubatumye indege igira impanuka agiye gukogwa kandi bigiye kuba mu gihe gito. Agira ati, amatohoza yatanguye, ashobora gufata akanya ariko azoba neza kandi nizeje ukuri gusesuye, nta makenga akwiye no kuhaba. Ni impanuka yabaye kuri wa gatatu yahitanye abantu 10 bari basanzwe bayirimwo, aho ndetse n'uyu muyobozi wa Wagner Group nawe yari asanzwe arimwo. N'umugabo w'imyaka 62, akaba yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2022 cyane cyane mu ntambara yagwanye afata Bakhmut na Soledar. Kesh yakunze kwagiriza igisirikare cy'u Burusiya kudashobora. Ibi vyatumye mu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa gatandatu igenekerezo rya 2023 n'irya 2024 atangura imyiyerekano, aho yageze ku birometero 200 hafi ya Moscow mu rugendo rwiswe urugendo rw'akababaro. Ibi ubwavyo vyafashwe na Perezida Vladimir Putin nko kujomba mu mugongo igihugu ndetse no guhemukira igihugu. Bwa mbere yashiriweho ibihano, ariko aza kubivanwaho agirirwa imbabazi. Ubwa mbere rero yaje kugirwa umugenzi w'igihugu ndetse yidegemvya uko ashaka kugeza kuri uyu wa 2023 myandagaro, aho yahitanwe n'impanuka ndetse n'abandi bari basanzwe bayirimwo, harimwo benshi batatu bari basanzwe begereye umutwe wa Wagner n'abandi
batatu bari basanzwe ari abapilote n'abandi indwi bari basanzwe begereye umutwe wa Wagner. Mu bandi bari muri ino ndege reka turabe uko bari bameze n'ivyo bari bajejwe muri Wagner. Umwe mu bari muri ino ndege kandi yari asanzwe yegereye cyane umutwe wa Wagner ni umugabo yitwa Dmitry Utkin. Uyu akaba yahoze mu ngabo z'Uburusiya muri Special Force, mugabo akaba yari yarakukurutse, akaba yaranagwanye mu gihugu ca Chechnya mu mwaka wa 1996 ku kinyamakuru ca Bellingcat na Dossier Center. Uyu mugabo Dmitry Utkin yarajejwe komandema muri Wagner, akagenzura ibijanye n'imyemenyerezo, bivuze ko yari umuntu akomeye cyane canke se umutima wa Wagner. Bivuze ko rero yari umuntu adasanzwe mu gihe Prighozin wewe yarajejwe ibijanye n'ubutunzi muri Wagner. We na Prighozin bose bakaba bamuka i St Petersburg, bakaba bafashije cyane ishingwa rya Wagner mu mwaka wa 2014. Uyundi yari ari muri no ndege no mugabo yitwa Valery Chekarov we yarajejwe muri Wagner ibijanye na logistique canke se kurondera ibigwanisha ivyambagwa n'ifungurwa muri Wagner. Amakuru yerekana ko yahoze akora muri Concorde, uruganda rwa Prighozin, nyuma aza kwiyegurira ibijanye no kuronsa ifungurwa, igitoro, ibigwanisho yagiye agemurira abacangero muri Syria na Afrika nk'uko bivugwa na Rue Osborne mu matohoza yakoze mu kinyamakuru citwa All Eyes on Wagner, a project focusing on the group. Mu bandi bari muri ino ndege harimwo Evgeny Makaryan, we yagwanye mu mwaka wa 2018 muri Wagner muri Syria nyuma yo gukomereka mu migwano yiswe Battle of Kashan, aho batewe ko ibibombe n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba rero amaze gukira yongeye kugwana, akaba yari intwari mu kuyobora operation ku rugamba muri Wagner. Uyundi yari muri ino ndege yitwa Sergei Propustin. Uyu nta vyinshi yarazwiko cyane, uretse ko kuva hafashwe Bakhmut yakunze kugaragara ari kumwe na Prighozin yambaye impuzu zirabura n'inkofero. Uyundi mu bari muri ino ndege ni Alexei Leveshin. Wewe akaba yari umupilote yatwaye indege yagize impanuka, akaba yari umwe mu bantu bakomeye kuko yarasanzwe atwara ino ndege ya Emperor Legacy. Hari haheze imisi itari mike, mugabo akaba yaramaze imyaka ishika 30 atwara indege. Uyundi mu bari muri ino ndege yitwa Alexander Totimin wazwi kuba yaragwanye mu ntambara muri Sudan, akaba afise imyaka 30, akaba atarakunze kuyerekana ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko akaba ari umwe mu begereye cyane Wagner, akaba yavuka i St Petersburg. Uyundi mu bari muri ino ndege yitwa Rustam Karimov. Yewe nawe Karimov yari umufasha wa Alexei mu gutwara indege, akaba yarafise imyaka 29 gusa. Karimov yaramaze amezi 3 atwara ino ndege ya Prighozin, akaba kandi yahora anyonga muri Russia Airlines S7. Uyundi yari muri ino ndege yitwa Kristina Laspopova. Kristina yarafise imyaka 39, yari umukozi mu ndege, yarazwi ku kazina ka Yandreviskaya. Uyundi yari Nikolai Matusev, wewe nta vyinshi yarakunze kumenyekamwo. Nyuma y'impanuka Volodymyr Zelensky yakanye uruhara rwarwo rwose goba kwarakoze mu Prighozin. Chaîne ya Telegram ivuga ku bijanye na Wagner yamenyesheje ko ino ndege yoba yararashwe hanyuma iza gukoroka. Gusa hari abandi bemeza yuko ino ndege yoba yajananwe igisasu inyuma kikaza guturika imaze kugera hejuru. Mu mwaka wa 2016 muri interview yatanze yerekanye ko umuntu
uwariwe wese bwana Vladimirovich Putin haguhemuka yofuma amanikwa ati umuhemu nta mbabazi na ntoyi ashobora kugirirwa. Mu 1990 ubwo yari cegera ca maire wa St Petersburg ariwe Anatoly Sobchak, uyu yaje gutsindwa amatora, ariko uwatsinze yaje gusaba Perezida Vladimir Putin yuko yomufasha. Perezida Vladimir Putin yemeje yuko hako uhemuka wopfuma upfa, yagize ati wopfuma upfira ubwizegwa hagushimirwa kubera wabaye umuhemu. Aya majambo ashobora kuba yabaye inyendamuvano ya ndyogo ndetse n'iyanduka y'urupfu ugwari rwo rwose kuba gwatumye uno mugabo Prighozin asezera isi kuyu wa 23 z'ukwezi kwa kane z'ukwezi k'umunani, aho Putin ariwe yoba yakoze akazi kose. Reka tubashimire ko mubanye natwe kuri Bajwe TV, mukore subscribe ku channel ya YouTube yacu.